denga manake Burundi twashaka tubasabe mudufashe twebwe twariho tukivanga ha kwishure ku ntebe y'ishure ubu biragoye kugira ngo turonke ko dukora natwe mudufashe nimba ari kwegeranya abo bajene bose mu bidufashemwe kuva kera narinda abarundi barabahinga barihangira imirimo biciye mu myuga mvabwenge itandukanye bikababeshaho harabajisha n'ababumba harabubaka n'abashushanya harabacura ababaza n'abakoma impuzu harabavuza imiti kama n'abapfumura harabacuraranga n'abanyakaranga umwuga wose witirirwa benewo ntawiyadukiza wifuza kumenya umwuga yarabisaba aciye ku bicocoro bakamwigisha amaze kumenya umwuga yaratanga ikimasa bakamwatira akitwa umunyamwuga abanyamyuga bose bakorera mu kibiri uwinjira ikibiri nawe yarabisaba agatanga agasimba mugaza akaja mu bandi munyumvira ubwo butungane bw'aho hambere umuzo w'abakoroni wazanye amazimwe nyuma yo gusanga abarundi turi bamwe twikwije muri vyinshi tubahaye mwaramutse namwiriwe bakunze ibiganiro vya Manake Burundi TV twongera tubaha nikaze kugira ngo mumenye mbega Manake Burundi TV bari mu biki mbega muri Manake bariko bakora ibiki tubibutse yuko ni mu rugendo mwubahwa DG Libeni y'ukuri engineer mukuru w'ikigo Manake Burundi ahari karagendera mu ntara zigiye zitandukanye mu ntumbero y'uko umunyamwuga mvabwenge yotungwa n'ingabire yiwe turi kuri etesa aho ari école technique secondaire d'art aho baramura imikangara iba yarize ibijanye n'ubuhinga bwo gucapa kubumba mbere biciye mu buhinga mvabwenge kandi biri professionnel cyangwa bigezweho uyu numwigeme umwe mu basanzwe bariko barakurikirana ivyigwa amwe bashobora kwibaza ati ivyo vyigwa ni ivy'abahungu nibo babigenewe mademoiselle mwigeme mwiza w'u Burundi twashaka tubaha ikaze kuri mikro ya Manake Burundi TV mutubwire mwiyumva gute kuba muri ibi bikorwa aho murabigeme bitamenyerewe cyane reka tubasabe manze mwidondore ama mugigwe ko ukungene mwiyumva murakoze nitwa Ingabire Grace Eunice niga ngaha muri etesa seconde artistique drewe ndanezerewe cyane no kuba niga muri etesa kwera ni ibintu nkunda nipfuje kuva kera kuza kwiga muri etesa hamangirirwa amahirwe ndahaza ndabinezerewe cyane kuba ndahari ego mbega Eunice ko ari ibintu bitamenyerewe kuri mwebwe ibintu byo kushushanya twabonye ama œuvre d'art mwashoboye gukora mbega mwabitanguye ryari mukibitangura mwumva biborohereje mbega muri famille hoho vyagenze gute kuva ndi umwana nari umuntu akunda gukora utuntu tw'utugenegene abavyeyi banje barabibona kandi barabinezerererwa si gucapa gusa nakora narakora ibintu byo kujisha ibintu by'imipira gucapa nkakunda kubiyubamwo cyane nkiri umwana rero abavyeyi banje barabibonye bakavuga ati courage ni vyiza ndavuga kandi ni kenshi navuga ko nifuza kuza muri etesa hamangirirwa amahirwe ndahaza abavyeyi banje ntibigeze bambera intambamye n'umunsi n'umwe kuko bavuga ni vyiza kandi talent ni nziza ku mwana hama barandekura ndaza kwiga ngaha ego mbega ko rimwe na rimwe dusanga bikorwa n'abana b'abahungu kuri wowe ubona bikorohere ibikorwa n'abahungu mu Burundi kenshi bazi ko abakobwa ibintu by'ubuhinga atavyo bashoboye niko kera biyumvira canke bibaza ariko sivyo n'abakobwa turashoboye kandi ntibingora biranyorohera kuko ikintu kikugora mu gihe uri gukora ikintu udakunda ariko uri gukora ikintu ukunda birakorohera kuko naho bikuruhisha nta mwanya ubiha kubera uvuga ati ndafite icyo nshaka gushikako niyo mpamvu rero jewe nuvuga ko bitangora nubwo kenshi bitoroshe abantu benshi ari abatabitahura ariko je vraiment
ndabikunda kandi ntibingora cyane. mbe nta ntambamye mukunda guhura nazo kuri utwo tuntu baba bumva ko ari ibikorwa by'abahungu ntimushobora kwiyumva yuko umenga barabashinze ibyisho cyane ntimushobora kwiyumva ko umenga ntabyo mushoboye ufatiye ku bandi bakobwa cyangwa bigeni baba muri kumwe ibyo niba kenshi birashika kubera hariho uwo iyo baguciye intego uca wumva umenga nta kintu ushoboye, ariko mu bisanzwe ari ikintu ukunda uragerageza gushiramo effort. Je nk'ahantu mbaye hariho abantu barashobora kuvuga ati iki inya ni sinaco bashobora, ariko je muri jewe kubera ko nzi ico nshaka ico nkunda ndagerageza kuvyihanganira kubera mu buzima umuntu ahura n'intambamyi ariko urihangana. ego birashoboka ko mama yanyu mushobora kuyakora mugabo ni igihe cyo bitanze nk'ubu nka mwebwe mwegereje kurangiza ishure mbega ntimufise ubwoba yuko mutazoronka amasoko. Manake Burundi yaje kugira ngo ishire mu ngiro ibibazo byose muvuze mu mbere yuko mwoteza imbere n'ibyo muba mwakwihagiye atandukanye bigizwe n'impano zayo. Mbega n'ubuhe butumwa kuri Manake Burundi cyangwa ku gihugu cy'u Burundi bifatire kuri izo mpano zayo? Twebwe nk'abanyeshuri biga ngaha ubu abantu bakora bari hanze ni benshi kandi si bose babyize. Usanga rero twebwe turasohoka ubuya tudashobora kuronka aho tugaragariza ibyo twize, aho dukorera twize, kubera usanga hari abandi benshi bamaze kumenyekana bobo basanzwe bafite n'aho bakorera, baronka aho bakorera, baronka ibyo bakora byinshi. Mbwa twebwe ariho tuba tugisohoka biratugora kuronka. Rero nka Manake Burundi twashaka tubasabe mudufashe, twebwe tubariho tukivangaha ku ishure, ku ntebe y'ishure, ubu biragoye kugira ngo turonke ko dukora natwe. Mudufashe nimba ari kwegeranya abo bajene bose mubidufashemo. kuva kera narinda abarundi barabahinga barihangira imirimo biciye mu myuga mvabwenge itandukanye bikababeshaho. Harabajisha n'ababumba, harabubaka n'abashushanya, harabacura ababaza n'abakoma impuzu, harabavuza imiti kama n'abapfumura, harabacuraranga n'abanyakaranga. Umwuga wose witirirwa benewo ntawiyadukiza. Wifuza kumenya umwuga yarabisaba aciye ku bicocoro bakamwigisha. Amaze kumenya umwuga yaratanga ikimasa